Munambwira abajene benshi bakaja mu makomantere ngo toka ngo ni kubera ngo amahera ngo vyagenze uko ya. Hari abantu benshi bavuga amajambo menshi ku butunzi bwawe, bamwe ngo uri umukozi wa boss kanaka, abandi bakavuga ibindi. Niko ubwira abantu baratwe ishinga n'ibanga ry'ubutunzi bwawe. Uwo ngo mbashira mu chaîne de valeur ku kiraya. Buryo ndacirimira nkakora chipsi, nkashira mu mambarage, nkashira mu makarton, nkashira nkagaburira n'amahanga. Mutima, runo rugendo rugamije iki? Ugiye gukora iki? Abarundi bitega iki mu bijanye n'ibikorwa vy'isi ya Kanovera? Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndavuye kuri micro ni jewe nyene Juste Gael, inyuma camera mwita umusaza twabakuye muri tubazana ngaha turi kumwe n'umukomedie akaba ari we muyobozi mukuru w'ishiramwe isi ya Kanovera. Muramuzi nka Mutima Rokomedie, aho uno munsi hasigaye umwanya muto kugira ngo afate rutema ikirere agende yerekeza mu gihugu mukanya tuza kubabwira. Kuva kuba umukomedie ukaja kuba umugwiza atunga, nirihe banga ry'iterambere rya Mutima? Nike kinahanura ugwaruka muri kano kanya riko rakora uvyabo bikanurundi wicariye wakuri ahandi? Ndabwira ko vyose komera mu mwanya muto tuza kuba tugenda kuri aya po. Ndakura musa nyakubahwa Mutima. Ndabaramukije Juste Gael. Ubu sigaje ko nyakubahwa. Mana yonyene niyo y'ukuri. Yego. Bo yumva gute washize ko ati umuyobozi mukuru w'isi ya Kanovera? Bo, Jesse novuga yuko ari ibintu bingohera cyane gose. Yego. Oya gusa hari igihe bisaba yuko biba sero n'igihe. Ariko jewe mu kintu cyane na mbere kingohera mu buzima nukuba ndiko ndakora. Ibindi iyo umuntu agurutse agakora ibindi nk'uko icyo mbyo baravuga biza kuza ari inyongera. Ya. Kuva ku mukomedie ukaba umugwiza atunga. Ya. Yaje sindi umugwiza atunga. Je ni jeune entrepreneur. Ni nk'abantu duhura bambwira ngo Mutima boss, ngo Mutima manager nambwa toya. Je ndi Mutima Rokomedie kujya nyene. Kandi nibagiye kubwira abantu benshi barekramye ati subira ukore video. Rero inyuma y'uru rugendo abantu banje abakunzi banje nagomanda bamenyeshe ko mwo kwitayarisha ngo mbasubire kuba utu video tubaryohera. Nko mu ndwi zibiri nzoba ntanguye kubaha ama video mashasha. Aca kuri shadahame ndabamenyesha. Yego. Uti nturi umugwiza atunga, uri umu jeune entrepreneur. Ya. Ariko mu gihe twama tubonanye n'icubahiro yama kuvuga uherutse twarabonye mwimbura ibirayi ahantu hari inshinge gusa mukaza n'ikirayi abarundi bashobora kurima cyane bagafungura. Umva ko mwongereje itunga none Mutima? Oya nivyo mubisanze umaze kurima ikintu kirengeye ivyo ushobora gufungura we n'umuryango ukimbura nk'itoni 80 uri mu rugezo uri kuteza imbere igihugu kandi uri mu rugezo uri ko wegeza inyuma canke ugwanya inzara. Ya. Uriko biza kwindi point idasanzwe. Nariko ndavuga ati nirihe banga rya Mutima Rokomedie ugwaruka. Ya. Mutima. Ya. Wamwatugiye ko twakuriye mu buzima ugatanga ku burero bw'abavyeyi bacu. Bega. Nirihe nyigisho ubunyene abantu bosigarana kuri runo rugendo rwawe mbere ko tuvuge ibikujanye? Inyigisho ya mbere iyo ugowe ntumenye ko ugowe ucurinda upfu kigowe. Ikintu kimwe jewe kiriko kiramfasha gushika none munsi nukwama nibuka iyo navuye haguma hasifura ni kengeri riri mu gutwi riguma rinyibutsa wibuke wize ku mahera mezuku wewe bimezuku kuko mu buzima iyo wiyibagiye biba bipfuye. Hari abantu benshi biyibagira sero naho biga, hari abantu benshi biyibagira sero naho bageze, hari abantu benshi biyibagira iyo bari kumwe n'abandi bantu bari ku rundi rwego. Ico gihe rero iyo wiyibagiye biba bipfuye. Munambwira abajene benshi bakaja mu makomantere ngo toka ngo ni kubera ngo amahera ngo vyagenze uko ya. Ikintu cya mbere na mbere nama mvuga abajene turakwiye guhaguruka tugakora tukongereza inguvu. Birababaje aho umujene ushobora kumubwira ati ingo dukorane nzogohemba 500,000 ku kwezi akakubwira ngo ni make, akemera kurindira ukwezi kose kugaya atacazoronka aho kurindira ku kwezi guhera basi aronke n'ibihumbi 250. Birababaje cyane gose.
byasaba ko duhaguruka. Mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi kiracari gishasha ku bantu bagomba gukora. Mu Burundi bashaka kudandaza ivyema muri abantu 200 mwicaranye mwese mukadandaza mukatunga imiryango. Ni igihugu kiri gishasha. Rero les jeunes dukwiye ko dukanguka tugakora cyane. Tumaze imisi tubona ugwaruka ruba mu gihugu ukamara igihe kinini ko rukija kurondera ubuzima hanze kubaka ibihugu bimaze ibisagara bimaze imyaka 30. Urabona ko Dubai igezweho. Ibyari cyo bikubwiraga mutima? Jyane narabibonye muri kuri Facebook narabibonye, ariko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Ariko kandi hari abandi tumaze kuyaga bagiye muri bijya bihugu, abagiye mu bindi bihugu, ariko biranga. Mpora nibaza ikibazo kimwe, ni kubera iki abantu benshi bavanga bakaja korera hanze? Baravuga yuko umushara ari munini, baravuga yuko bahembwa menshi ku kwezi, n'abandi bavuga ati turayaronka mugabo ukwezi kuza guhera basubiye kuyatwara kuko usanga inzu zizimvye. Ariko ntawe nocira urubanza, hari igihe ushobora kwegeza imbere bigakunda canke bikanka, ariko ugarutse kongererwa inkomezi gushasha ugakora. Yego uriko bitubwira mutima wamuduhanura. Hari igihe tubona muri commentaire ubona umuntu aje ngo yatanguye kuvuga ngo kubera ngo yaronse ngo amahera ngo atarayaronka ngo yivugira kubwawe bajye abantu bavuga kujya ubivuga kwi bajya nta kintu kinini ndabavuga ko, ariko muri make iyo umuntu ari karagerageza gukora mu buzima abantu benshi barabona igicapo ciwe bategeza yo kugira ico bakivuzeko. Jewe rero naho navuye naho ndiko ndaja fise imwe mpamagarira gukora cyane, fise imwe intumirira gukora cyane ngashinga uvuga ufite ndiko ndakora, kuko nivyananira nta muntu numwe nzotera ikigongwe. Kandi iyo ukora cyane ukarindira igihe uba muri gwa ruhande utagumuhamagara abantu ngo musaza ngo none bimeze gute musaza ngo nta narimwe ngo wicaye. Ubaho uri sure kandi maze kugira udufaranga twawe, ubaho uzi neza ko ubwigenge mu by'ubutunzi ubuzi neza yuko ejo uzojya n'abagenzi boba batarakugendera. Ubu uri sure ko uzojya, ubu uri sure ko ibibazo vyawe ushobora kubitorera umuti, kuko ikintu cya mbere na mbere narakivuze, umuntu afise amahera arashobora kugendana n'umukobwa atamahera musaba atanamugora, gusa afise icizere ko azoba aramuha kubera yafise. Arashobora kuvuga ati ntaco azoba arampa ndazi ko yafise. Ariko iyo umuntu atagira amahera ubwizigirwa ku bantu buramuvako. Iyo umuntu atagira amahera abantu bamukurako icizere. Iyo umuntu atagira amahera nawe nyene arumva yuko adakwije mu biharuro. Rero ugwaruka twari dukwiye gukora. Je amahera nkeneye saya abandi bakeneye. Twa tuva mu miryango dufise abagenzi benshi, ugendanye n'imiliyoni 10 ngo batemberere ahera utarana bamara bamwe bakuvamo bakwereka ngo he barambaza iginyo. Rero byasaba ko dukora cyane sero naho tuva. Ni ibintu bikomeye cyane. Hari abantu benshi bavuga amajambo menshi ku butunzi bwawe, bamwe ngo uri umukozi wa boss kanaka, abandi bakavuga ibindi. Niko ubwira abantu baradushinga n'ibanga ry'ubutunzi bwawe? Je nta butunzi fise, gusa ndiko ndakora kandi nta fuku yimbi burivu ejo canke hirya ejo. Ico nshaka ni kimwe, nuko izina Mutima rikomeje rizokomeza kuguma mu mitima y'abarundi, ariko ririko rirabagaburira. Nawe babwiye fise icizere, fise intego yo kuzorima ibiraya vyinshi. Uwo ngo mbashiramo chaîne de valeur ku kiraya, buryo ndacirimira nkakora chipsi, nkashira mu mambarage, nkashira mu makarton, nkashira nkagaburira n'amahanga. Ivyo navyo twe tuzoza kuvyikorera nga mu Burundi. Twe dukwiye gushira hamwe. Uno munsi aba jeune twari dukwiye kumenya eske ndihe nkeneye iki kugira mbiki. Imagine nk'umujene ashobora kubona umuntu ari karakora akabwira ngo nagende hariya ngo ujya n'ikijuju ngo toka mugabo. Kwisi nyagoye kuba maze kumenya ikibanza cawe nico ushoboye. Abantu benshi ntibaramenye ikibanza nico bashoboye. Abantu benshi barindiriye abandi bagiye ko bazobarondera. Mu bisanzwe kera wawe arose waburose, ariko uyu munsi uwo muri kumwe arashobora kuronka ntubimenye. Namanda bivuga ni kubera iki
iyo abavyeyi bacu bagiye gusaza baca bakena ntibakena kubera ubujuju bagize bafashe barinvestisa mu bana babo bafise icizere babarira amashuri azimvye babarungika hanze bafise icizere ko nibabi ubuzima nibwakunda bukabitaba bazoca baza kubafasha ariko baratera imbere bagaca babata ugaca usanga umuvyeyi ajya rimwe ku munsi yatumye umwana we wajya gatatu ku munsi agenda na bisi ku munsi yizigiye yuko azomufasha foko duhindura mentalite abajene tukamenya ati amahera nkeneye saya yuwanje n'abana nkeneye amahera afurumbuka agashikira n'imiryango. Tuvuge ko hari abavyeyi bafashe ingufu zabo zose bazihereza ku bana hama abo bana barabahemukiye majorite bari ngaha mu gisagara n'ahandi mu ntara za ruguru abajene abavyeyi bararima bagashora umwimbo wabo kugira ngo abana bige bagatanga amahera y'amakuru d'histoire baheza 13 bagaca babarungika hanze kugira ngo bige bashikayo bagacanga ibiyayura mutwe bakibagira abavyeyi bashikayo bagaca bakora ivyo batavuganye ariko mu nyuma ugasanga abavyeyi twara bataye n'abajene bake ngaho baza ati wewe ku munsi urondera iki akubwira ngo boss uje ndose ngo family ngo primus zibiri ntaje ngo ni sani giwane ngo cani iryamira ukarindira ko avuga ngo se wewe na nyina ukabibura naho abavyeyi bagiye gukura gusaza baca bakena kubera iki bashize ingufu nyinshi mu bana abana bamaze kugera kure baca barabata. Ndakumva neza ivyo vyarabaye tuvuye ko mutima rimwe na rimwe abo amakosa yo bari kubavyeyi cyangwa ari kubana hoko wigira abavyeyi bubu ntibazoshikirwe n'ibyo abavyeyi bubu nico kimwe n'abandi bakera kuko umuvyeyi ahorana ikibabago kandi umuvyeyi uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nabo muhemukira umuhererezi bagomba bamugirira neza ahubwo twebwe tukwiye kwiyumvira mu byo turondera vyose twibuke yuko twebwe tuzogenda kurera abavyeyi. Wa musore wa nkumi wa mugabo wa mukenyezi iyo mpanura yumva nitwe tuzorera abavyeyi bacu kuko bari gushora kubaka amazu bagapangisha bakora business zitazopfa ariko kora twebwe twiga mu makondisiyo yagoye vyabaye ngombwa ko batanga amahera yabo yose bamaze kuba bakomeye bagaca bata abavyeyi nico kibazo bariko baragira nta muvyeyi afise ikosa kandi muvyeyi ntagiye na kimwe agira ikosa abana biyibagira bakibagira imiryango bavuyemo nagivuze iyo wiyibagiye gusa biba bipfuye byose n'abantu urabano datandukanya mu gisagara ca Bujumbura kera umuntu avuye ruguru akaza kurondera ubuzima ruguru yabaje kurondera ubuzima bwonyene mugabo butembera hajya za Gare du Nord urabe ku Musaga kunukuno kamukanyosha kwibarabara usanga aba taxi vero n'abamotari benshi ari bamwe inzoga nyinshi kurusha ariko target twari kurondera ubuzima mugabo ni swing zagiyemo byasaba rero ko tutiyibagira muko tutiyibagira rero ni yandero yo kuziko y'abavyeyi twavuganye duhorana ni yamajambo twavugana n'abavyeyi kaka byajambo yagutekerera uriko biza kuri ni point bidasanzwe hari kibazo tishuye ikibazo kijanye n'abavuga ko mutima amahera afise ubadasiguritse ahabwa n'ababosi bamwe ata amahera afise abibaza ko yahabwa n'ababosi Jeffise umwete ababosi abaye Jeffise umwete ndiko ndakora isi ya kanovera yatanguye yari ya demi hectare fise umwete kandi n'ubu nguma mpamagara abana bafise imitahe ni muze mushiremwe amahera mu isi ya kanovera duteze imbere igihugu ababosi abaye nta mera fise umwete n'inkengeri mu gutwi guma imbwira ati wibuke hamwe byo kunanira ntiworengana nakijya kiraro ca Kanyosha we ntiwoshikibuka ikindi fise nizi nguvu n'Imana n'inkengeri guma imbwira tewe uribuka hari abantu uzumva ngo ntiwogera hajya gutagira ababosi bagwa amafaranga uburo nibikunda utari kumwe n'umuntu okay nakindi fise mvuga murakoze
tuma tuje kuri aeroport ya tugiye umaze iminsi ufata ingendo werekeza mu bihugu byo muri Aziya imbere ko dushika mu kikujanye kuri aeroport izi ngendo za mutima zigamije iki narabivuze ubwa mbere ndiko niga uburimye ku rwego rushimishije ni urugendo shuri kandi ndashimiye ibanki BBC niyo banki yonyene iri kirankuza ishobora gufata umujene akiri muto ikamuha umugwiza ikamuha agatuma ngaruka agatera imbere buke buke ikagumana banki BBC irafata umuntu akiri muto wa umuntu akeneye agataye k'imiliyoni 5 ikazi kamushira mutwe 2 miliyoni 5 ata hypothèque irimwo igacumuguma impande ikamubaza tubona business bigenda gute niyo banki turiko turakorana niyo bahenda nta handi ndi Credit Agricole wami bisaba kuva kera tuvuga muri BBC bayiguha jewe nta byinshi novuga mugabo nimba ukeneye gukorana ni banki ikubaha ikakubahiriza ikagutahura ni banki BBC tubashimire BBC re yarampaye wow turagiye kuri aeroport mu kanya gato bica tugaruka nuko rero ndakubwira ko tuvuye aho turi tugomba tumuherekeze mutima ariko aracyafise byinshi atuyagira kumana natwe ko kuri ahandi ndagura ko byamaze komera kuri mikro rijonyene juste gale academy from Morisa aka Black Machine Black behind the camera mwitu musaza ndagura ati byamaze komera byamaze kuzana iyindi bidasanzwe tukaba tugeze ku kibuga cy'indege aéroport international Mercure Ndadaye aho uno munsi mutima lo comédien nkuko tubeje kubabwira mu kanya agomba fate rutembikirere yerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa mutima runo rugendo rugamije iki ugiye gukora iki abarundi bitega iki mu bijanye n'ibikorwa by'isi ya Kanovera murakoze cyane intumbero ni yayindi nyene nkuko twaramenyesheje ubwa mbere umunsi dufata urugendo ni rugendo shuri murazi ko atawikwiza rero ni urugendo shuri tugiye gusubira kunonosora twige kuko isi ya Kanovera mugize iminsi mubibona ku marezo sociaux murazi ko tugize iminsi turiko turarima ibiraya uyu mwaka nawo tukaba twararimye tukaba twiteguriye kurima ibigori vyinshi isi ya Kanovera twaba turiko dukorera mu ntara zishika kuri 3 haheruka kwiyongeramwo igihanga niho nyene na society igiye kurimira ibigori amahegitari atari mato rero kubyo ntumbero tugiye mu rugendo shure basanze ari bitaratungana ego umugiye mu bugabane wa Aziya mbega runo rugendo muzoja mu bihugu bingahe rugiye kumara iminsi ngahe murakoze murazi ko iyo umuntu ariko ariga hari igihe bisaba yuko abona neza yuko hari ikintu atariga ataranonosora akongereza iminsi China tuzomarayo iminsi igera ku minsi 14 tuveyo tuje muri Korea tumareyo indwi 2 hama tubone kugaruka urugendo shure hama murazi neza ko mu gihugu kibanye ca Tanzania bageze ku rugezo bashobora kurima ibiraya bakabirimira ahantu hashushe buryo hectare bashobora kwimbura 25 ton rero biri mu vyo tuzoraba ngene ahiwacu natwe vyokunda nkuko ngize iminsi mubibona kandi murazi neza ko dufise abantu batwemereye ko bazoza kutugendera batwigishe kurima amaregime ngaha mu gihugu cacu nabo tuzobakira vuba rero hari n'ibiyago tuzogiranira ego murakoze mumaze igihe muri ko muragenda mushina mugenda mugaruka ariko tuba dukeneye kumenya mbega runo rugendo shure rugiye kumara umwanya ungana gute n'urugendo ruzobananya mubandanya muja kunonosora
musi y'akanovera ko mutegekanye kugira ngo ubumenyi mukuye mu gihugu c'Ubushinwa eka no muri ivyo bihugu bindi vya Aziya mushobore kubusangiza abarundi benshi bifuza kurima. Murakoze cyane. Hari umugambi societe y'akanovera nitwagaruka Imana idufashije tuzoshira ku mugaragaro ngo naho tuzomenyesha na koperative tumenyesha urwaruka ruri mu gihugu mu ntara zitandukanye. Ivyo navyo nibaza yuko sha tubimenyesha abo vyega nk'amakoperative kugira ngo nayo ashikirwe vuba cyane. Hariho umugambi tuzotanga nawo nyene musha tuzotanguza navyo nyene nibaza ko sha tubibamenyesha. Yego twitege iki muri Korea isi y'akanovera ikizohungukira? Ico tuzohungukira twe turabigishwa tuhageze baraduha ubumenyi hamwe bisigaye dushitse aba agronome banjirira agronome ari muri societe y'akanovera baraheva bagahabwa ubumenyi hama nabo mwimbo mwaramaze kubona ko twimbuye ibiraya uturiko dutera gitashika kuri 60 mu ntara zine. Isi y'akanovera ni muri societe, ni societe irimisha amamashini ikarema mu buryo bwa kijya, ni societe ishobora gutanga akazi buri ntara ibiri kirakoreramwo aho ishobora gutanga akazi ku bantu 400 ku munsi umukozi umwe ahembwa 12,000. Murumva neza ko si societe yicaye, ni societe ikateza imbere igihugu n'abene gihugu no mu kugwiza umwimbo. Ego tuvuge ko musi y'akanovera mwatanguye kuja mu mbona kazoza. Twatanguye no munsi akamukanye n'icubahiro twebwe yavuze rimwe twumva kabiri. Niyo mpamvu mubona ugwaruka gwishi turiko turagerageza kugwereka tubereke yuko umuntu ashobora kuva mu busa agashika muri 10 kuko kera byari bigoye ko batera imbere abantu kuko utava mu muryango ukize ntiwatera imbere. Ariko uno munsi nyene icubahiro yagize umugambi mwiza ashiraho paeje irashiraho ibintu bishobora gufasha ugwaruka kandi ndashimiye na paeje nongera ashimira na Ibanga BBC novuga yuko uru rugendo yabigizemo uruhara rukomeye cyane. Ni banki ishobora gufata umuntu ikamushigikira ku rugezo rwiwe ikamuha n'amahera atangwa ati yashizeho hame kamugumira uruhande buke buke numva re BBC naje yarampaye. Ego nakaka jamubwira urundi gwaruka rwaba uri ku kivi n'urundi rutari ku kivi ugwifuza gukora n'urundi ruri ko rurakora we nka mutima vyakunze harakajambo batekera imbere ko urira indege ibirakunda ndiko ndagerageza hamugwaruka ni kurutumirira ibikorwa no kubibutsa yuko umuntu iyakoze Imana imuhumugisha kandi yagize igicapo muranda kivuga ko buri muntu akwiye kugumana igicapo c'ivyo yifuza. Irevre ugwaruka duca mu bintu bigoye bukene burababaza kwifuza ikintu nukironke ariko inyishu ya byose nuko umuntu akora. Iyo umuntu akoze Imana imuhumugisha, iyo umuntu arimye Imana imuha umwimbo hama akaronka amafaranga akiteza imbere agateza imbere n'igihugu agatanga n'akazi kwa mwegereye. Rero societe y'akanovera ifise biro muri Hotel de Ville biro numero 8 kubifuza ivyo botubaza turatanga inyigisho kwa bifuza kurima ashaka kugira uturima two mu gikoni naho nyene turababanje na agronome gratuitement bakabigisha bakabategurira bagatera imbere. Yego tugushimire mutima namwe ndabashimiye juste Gaël ndashimiye Patrick Opelmark. Thank you very much for the mugira urugendo rwiza. Thank you Queen Poem. Reka tubashimire mwebwe mwese mwahevye ibyo murimo murabana natwe gutambira mu gazambe sebiranaga ariko mwana nyamutwe wa rukundo kuri kweje nyene juste gale kedwe for more say ke black man in black behind the camera muita umusaza ni harambe ugwaruka ni harambe iterambere mu Burundi ni harambe uburundi bwo betso yacu dabrati baba joza la vista ulaushiro mushuro hushula none.